Arida witegure aya makanzu sivyo kugira ngo ugaragaze amaguru n'ibindi sinzi ko hari umuntu azoyateka mu isombe bakayarya sivyo ubanze ubishire pembeni jewe nzo kuronderera ibiguturiya ndazi ko atani byo wari wifiti nzobikuronderera nivyansaba kujya muri kombo kurondera muri biriya aye bagirisha by'ibikoropo nzogenda ndabikuronderere ndakuzanire impuzu z'inyambara gikoni apani z'inyambara bami wanyumvise uwo mutwe wiwawe nze ndabe rero uburyo uzoronka umwanya wo guteka wo kumesa wo kuvoma wakandi kazi kose ndizera neza kutazosubira kwinjira muri biriya byanyamyamyamyamyamya ikigira kandi ndabona ugomba kwigira umwamikazi sivyo nguhaye gasopo ibyari byoroshe kushika kuri gahunda cyane ngo monesha amaso yanje byiza nk'ibi iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ashike ko byari byaranahiranye ibyo ntiyumvisha ondasiyo umuco wawe kugira ngo ndabibone none ndabigushimiye cyane Arida where is the way Sabam ukuzabijwe ntiwanyaruka uragasara uri kubana sa Arida ndakubaza ikintu kimwe inshuro zingahe jewe twicaye nkakubwira kugomba kuba umukobwa azi cyakora iki kirahuri gitungiwemwo ibyo ndiko ndabona ngira harimo n'ibinyamuro wagiye kugitungira mwifi aka kabati kagezwe kubika ibirahuri byuzuyemo amazi arimo ibinyamuro kandi nakubwiye ko wowe ugomba koorganiza ibintu byose byo mu rugo kurusha nuko umukozi abyorganiza ukeneye abakozi abari bo bashira ku murongo ibintu byose byo mu nzu Arida cyane wanteze ibintu ubwo nushaka kunyica mama urumva neza ko navanda gutega ibintu urumuze wanyibarutse mama navyo nokora mama atakubiti warufuwe uriko urazana icyo utokora n'igiki niba ushobora kureka imyanda ikaba mu kabati kandi akabati kare kuri kagenewe gushigwamo ibintu byogeje icyo utonkorera n'igiki we
mbega ibi uri kurakora vyonyene biragaragaza umwana mwiza arida wiyumvira ko tenda kwanga sindakwanga mugo umwana w'umukobwa abwirizwa gukora akamenya kugira isuku ejo batazova bakunterera ubugira kandi bamaze no kugutwara uri umucafu babaza gutwara bakagarukana ninde yaguhenze yuko jewe muriya kuza ndatunga ibintu bimeze nk'ibibunda bitagira epfo no haruguru arida ushira ubwenge bwawe ku gihe bitabaye ibyo vyose uturumbura nkaho umenga sinzi erega sha umwanya munini ya ego ndanabibonye ndabitahura cyane umwanya munini nagatiro sivyo kumenya uburyo uhenge kimeshe kumenya uburyo wambara amashenete nivyo byarabyawe bimeze nk'ibya shetani na mugenzi we shetaniya sinkeneye n'umunsi umviriza wowe uzohava utuma jewe ngwara n'umutima mererwa nabi cyane ari ndagerageza nimba uzirikana neza ko ndi nyoko unkunda kandi unyubaha umunezero w'uwanje no kukubona uri kurakora sukukubona wiyambisa amashenete n'amahereni niki n'ukanze utagira epfo no haruguru inzara nazo ukamuja gusiga iki wowe kurasiga iki ko mari sura yawe umenga nakayabo gusa uri ngaho kibunda cy'ikibunda umviriza ibi birahuri nsubira gusanga hari kirahuri na kimwe kiri ngaha kimeze nabi nkuko ubu mucafu gusa wani bimbonesha ngaha aye by'imicafu niko n'umutwe wawe ucafuye niko n'ubuzima bwawe bwose bucafuye wani imyandu ngaha niyo myandu ikugize kuva mu mutwe wawe gushika hasi ku birenge uri umwanda gusa sinkeneye wabivize nimudakeneye ko ivyo vyiso nzobiturumbura nkabizana umuntu akabibona ngaha aye nkaca ndabitora nkaja kubita muri mwiyarara urabona mwiyarara hariya duti ibintu twahejeje byaba expire akaba yo ndakujana wagipfuwe ingene gasa iroko giroko kada no kuvyibona nico gituma ugamaye nerega havyibuha n'umuntu yitaho ibintu wowe uzoba utitaho ibintu wiyiteho ndakubatse ayo majambo yose uyambariye kubera ico kirahuri gitogeje iri kosa ribaye rimwe ucunukize bitutsi byose ndi umwana wikuriye mu nda ryabaye rimwe kandi ntiryari bwigere riba uri n'umuntu w'umusenzi ngo sana kayabu ngo sanibwa ngo fisi ibinwa by'inguru ariko mama kwego ari wamvyaye bijya bitutsi byose wantutse ico ndi cose ubwo ko ari umwana wawe wabyaye nabikuye muri wewe uretse ko ari we muvyeyi wanje okay arida umviriza ndakubwira ikintu kimwe aha sinariko ndagutukana ariko ndaguhanura kigira kandi kuba unciriye urubanza ngo ngenda na bibiliya amajambo atagira umutwe n'amaguru ujya umuntu arabyara uko atari icyo gifata mu mutwe wiwawe nka nkama kandi kuba ndiko ndakubwira ibi nukugira ngo ndaguhindure si kugira ngo ndagutuke ndakwambika ubusa ngirene kigira kandi icyo nakubwiye wajye umvise imbere nirengana Bonga wahiga amaze y'abacumi kwa mushikanje mune kwa mushikawe nyaje nabwiye izi wanje hamavuga ngo ni kwa mushikawe ndi amushikawe baze hamaza kwa rujuru ndego aje ni yeye akakumvuruga azojana ariko kweli mugeze umwanya wo muziganye kwa mirinda ninge tuzuye ngaha mu nzu mwabutse byo mugenga nzirikana jenga hasitoke yuzuye zuru nawe ungana gutyo ukagwanira ingena shukuru ariko mana yanje uretse ko mwabwo mwatuma umuntu avuga nabi kandi atararamutse bavuga nabi simwe ndiko ndabaza ko mutavuga umviriza mama batuvuye twevera hari yapfa gukina kabombo badushitse ngaha dusanze umukozi arezi zonyene yasigaje nona jewe cyanazitora ndazige ko untashobora gufungura je nafunguye hamuru nagonye bagwitegera je sinzi shukuru ndakubatse ikintu kimwe burya uwo buzi cyari kuri wewe namba ubona yuko mwirirwa ntari ya mwibarabara mu kabumbu cyangwa musangira twari twose ngaha uramura mukibaza ko ari umwana hewe uyu ni nyokorome uzi umusonera uravyumva neza nta n'isoni iyo niyo ndero naguhaye jewe
Urazi ko ahandi hatuzomara amazi no mu bantu ntimugira y'abashaka dufite abashitsi ngahamuhira ubona wari kugenda gute n'ubundi munsi uyu ntuzobisubira urabona ratazu genda ubwire umukozi akurondera izindi funguro Imishatsi yawe nayo yasamba kurizo urabona kubera ukuntu uryama wewe uryama umengo sinzi ukuntu umeze nko wihindukiza ubizi ikintu gihari aho nyene ntibagiye no kugusiga ry'amavuta nyene ariko rero se burya ndafise ikintu kinini numva ashaka ko tuyaga niwagihereza uburemere kiraza kukugirira ikimanzi ariko nutagihereza uburemere kikugirira ikimanzi bigoye uburyo umuntu atangura kubivuga mugabo reka ndabivuge ni ukuvuga urabona rero kuri ngaha ahaye narida muri mukuru na mutoya kandi niko no mu mutwe wawe umeze ariko ko siko kuri c'est vrai nibyo mugabo harimo akantu gatoya nyene kaza kakabihindukiza kuko buryo bavuga ngo utambana na mukeba nakubita urugo bisigura iki burya harida ni mukeba wawe mu buryo ubucanke buriya ndazi nuko urantahura ariko we harida ni muvukana direct harida naje ngaha ndi umuntu nje kumurera papa wa bamutana ndamurera mu nyuma nyene nisanga nanje nakuvyaye turabana ariko nabona umenga naco vyomara hamwe no bikubwira papa wawe kiriho canke basi vyohava bitera urundi ruhagarara hagati ya famiye ariko petit à petit nawomenye ejo iyo hariko haratera haca ico harida azomenya ko burya bavuga ngo niyo umuntu yakwinyegeza mu kuzimu inkuru ni basi wanyegeje ikintu urashobora kukinyegeza ukacimbira mugabo friend of kibigaragaza rero ejo akaramuka bimenya umenye neza yuko ashobora kukugirira jalousie no kukwica kandi azokwica akazokwitana kubera iki azobamenye ko wowe ugifise mama wawe kandi tubana mu nzu mugabo wewe ubu muri make asigaye amaboko masa nta papa nta mama bisigura ngo ejo akaramuka bimenye ni ikibazo gikomeye kuri wewe rero nuko gukingira nico gituma nagomba ndabikubwira kugira ngo utangure wiyubakemwo kumva ko ubwirizwa kuzokwigwanirira uko vyogenda kose cyane cyane hano ko kuva papa wapfuye nigiye Umwamikazi rero buriya bwamikazi mfise ndagomba kuzogushukamo nawe kuko burya Umwamikazi aba yumva ko ico munezera cyane n'umwana w'Umwamikazi cyangwa akabumwana rero we nawe ugomba kukugirira transfer urumva y'ubwamikazi mfise none ndabwimurire muri wewe kugira ngo ubuzima bwawe bwose buzobeho urubundi muntu yani n'ivyumviro byawe bimeze neza bitonze ku murongo tuko turatahurana ndibatse gusa mama urakoze kumbwiza ukuri gusa ariko uranteye ikigongo ako senze wowe umeze gute biguteye ikigongo mu nzira iya jewe mama wawe n'umuntu ikindi hari ibindi bintu rega ntaze ndagutahura
wowe ubuzima uri kurabaho jewe ndiko ndabaho turabayeho twebwe n'ibisanzwe iwacu ikigira kandi ujya uri kurumvira impuhwe n'akazi kawe uno munsi umwumvira impuhwe ejo nawe azokumerera ukundi kuntu ego umutima w'umuntu uragutse cyane sinzi ku buryo utupfa waramenye mbega hatekeyemo iki n'uburyo mutima uri kurumva rero ukamugirira impuhwe urazimugirira mugabo wowe ntazokugirira impuhwe mugabo icyo nakubwira cyangwa icyo nagusezeranya ubuzima ni bwiza imbere yacu uko byoba bimeze kose twebwe dutegerezwa kubaho twishimye kuko umwana w'ikinege kandi isante yareze wumve ko nyene uri kinege n'ikinege nyene ikinege kirafise indabo kirafise ubwenge kirafise inyambaro tuko turatahura umwana w'umwamikazi niko ni umuntu nyene numva nyene nawe nyene ubwami buba buri muri we uhereye mu mutwe wiwe kugera mu birenge arafise ukuntu yifata menya ko umwamikazi ari umwamikazi kigira kandi ngoma nakubwire uhereye isaha ntukwiriye kwicarana na Arida kuko Arida ujya umva ni magogo y'ubwoko bwose nta n'uwomenya ko n'impuzu ziwe ejo zidatotangura gutondamo ibihere n'imbaraga asa n'inda n'iki ndazi ibi byose n'ibyo utazi mugabo n'ibikoko bibana n'abantu ukuntu bivanye n'ibisangasanga by'umuntu uri kurumva bivanye n'ibibazo umuntu aba arimo rero ejo atazohava kwandukiza ibyo bikoko ejo ukazogwara ibivunja cyangwa ukagwara ibindi bintu kubera kumwiyegereza utabwe abereye ko ukubera umukozi agateka akavoma akakumesurira agakora ibintu byose wowe ukamikara ukicara nk'umwana w'umwami ugatora telefone ukajya kuri telefone ukava kuri telefone ugahindura ahubwo ukajya no kuri televiziyo urangije ugatora uturato twawe ukagorora imitsi ukagenda ukarondera bariya abantu musanzwe murunganya nivo mu bintu byo gusenga cyangwa n'ibindi rega buryo ubuzima burahinduka umuntu umwana wanje waruzi ko none erega isi hariho abayigenewe kuyibabariramo rero ibyo twebwe nta ruhara tubifisemo none nyina wari dasi twamwishe na so wawe si twamwishe urumva mugabo kuri uyu mwanya turiko turagwana cyangwa dufise target yo kushobora gufata akarere kose bikuranye ubu rero ikintu gihari urabona ko ugenda unahejeje no kwitegura genda unorere bibiliya hamwe na kantike n'isakoshi y'impeta ndayisize yajya muri saro hama wambare umere neza nyene nk'umwana agiye gusenga tugende muri ruwanje rega amasaha ariko aragenda byarinda korwa mu mutwe kuko twebwe ntituri intango y'ibibazo vyiwe nyaruka ahubwo Kenzo n'amahoro nta mahoro arimo byagenze gute cyari kinzanye ngaha nashaka ugenda umanurire mama ino minsi kuva papa apfuye ngo yahindutse kuko yari ameze kare si kameze rero sinzi ikintu kibitera nashaka rero mumumanurire urazi ko musenga hano uri n'umugenzi wiwe iyo kumvira cyane ubu rero ari ibintu yiharaje aguma ntuka ukafata nabi kweri nkuko nango sindi umwana wiwe kanatsinda hariho n'ibintu ahubwo aguma ambwira ngo nzi nambara yambara inyambara ico giteme sishobora kugitahura akanjana mu gikoni ibi zose ubu niwe utegerezwa kubikora ni uteka ni ukoropa ni umesura uretse ko muhira hari umukozi umva akazi umukozi yakora aba ari je ndagakora umukozi nta kazi akora ari ngaho byose ari nije ndabikora nico gituma nashaka ugende mumpanurire tumve impamvu ashobora gukora ibyo bintu Arida ntore
ndumva ko babaye urinze uva muri rukazino by'ukuri ujya kugaragaza umubabaro kuri jewe kandi nta n'ahandi hantu wari ufise ho kuja kuwugaragariza atari ngaha nyene. Hanyuma reka ndakubwira uhumure kandi utekane, uretse ko umugenzi wanje nk'uko bakabivuze nzogenda ndamushikire ndamubaze ni impamvu ki iriko iramutera kugufata gutyo, kuko biratangaje cane. Jewe ubwanje birantunguye, none yo gufata gutyo akujana mu gikoni ngo ibintu uzohora ubikora kandi afise umukozi. None se umukozi mufise nuwo kumara iki? So kugira ngo akorere ibyo nyene? Ego sindavyase gukora kuko uri umwana w'umukobwa, mugabo ufise ibintu vyo gukora, apana kuco kwanga ibintu vyose, hama nawe umwanya wo kwiga, rega nawe ufise ibindi bintu vyo kwitaho nk'umwana w'umukobwa nyene. Hanyuma reka ndazi neza ko ikigira intango, igifise intango kigira n'iherezo. Je ndazi ko byose bizohera rero. Mushuka uri murakoze cane, ndakengurutse ndizera neza ko amushikira bizogenda neza. Yego. Karibu. Ego stali. Karibu. Yo, fasha. Nanje nalikuwa ndajijambo. Ngambenda kadepojinga. Oh. Change tuanze dusenge. Oya, ntaje nanje navyumvira senze. Kandi nawe mbonye waraje gusenga. Ego. Mwari muraho rero. Turashima, karibu mwisange, mwumve neza. Yakoze. Ababazi wanje bazabasha nikaborohere. Mwari bitsuka. Murako nakayashe kawa kayashe. Kayashe. Sijomba ndashitenga kwera. Mamari, mbabarire kuba naje ntakubwiye. Urazi ko kenshi iyo tugomba tuja mu mirimo y'Imana ndaho telefone hakubwira ati tugende itegure ndaje ndaguhitane. Ariko iyi nshuro ntabwo nabivuze, siko nabikoze nkuko byahora. Ariko nibaza ko takirekire bitwaye. Rero ikintu cyatumye inzu ko nyene hari ibintu numva nyene je byancanze kandi byabaye ngombwa ko nza kukubarira. Le fois passe umukobwa wa Rida yaraje muhira arambwira ibibazo afise, nyene ndabona ko afise agahinda gakomeye umwana. Arambwira yuko umufata nabi, umuturubika, kandi urabona no kuntangana. Asiko abandi bana bari ngaha bangana kandi sinako basa. Abana mbona bameze neza kandi nzi neza ko ngaha ico kurya, cyo kwambara, cyo kunwa nta kibazo bafise. Ariko uriya mwana pe yangaragarije agahinda, nanje numva umubabaro. Tuvuga ati reka nze kukubaza ikibazo gihari cyatumye ufata umwana kuko nimba byarashitse akaza kubimbarira jewe, bigaragara neza ko ashobora kuja kuyagira n'undi muntu.
uwundi mukozi w'Imana atari na jewe kandi urabona neza yuko agiye kuyagira uwundi byoba biteye isoni uwo maramara ntawe wosura kuronka uca kandi bakwizeye rero niyo mpamvu nanje ciye mvuga ati reka nze ndabikubwire ubwire icyo uhindura nimba koko ivyo yambwiye ari ivyo ubwire icyo uhindura amazi atararenga inkono erega vyoba bimaramaje mama Rida n'ukuri Eliane we mu by'ukuri urumva neza ko wizeye umwana amajambo yakubwiye premièrement jewe sinzi ibintu biriko birashikira ubushize urabona nahuye n'ikibazo gikomeye uyu munsi ndumupfakazi Shetani nta kintu na kimwe atari karakora kugira ngo ubuzima bwanje akomeze kubusiga ibibi akomeze kubwonona akomeze kunyambika ishusho itameze neza ubu naho yarazi ahora kwiriye guca mu mwana nakubesha jewe abana banje none umwana wanje nibyariye ni gute no mufata nabi beka ho iyo mpemu mbi yomfata mu nyuma urumva ubu uyembwirizwa kuba umumama mwiza mbwirizwa no kuba n'umupapa mwiza nkaba mu kibanza cy'ababyeyi bose niho nojya abana banje gairiye none nawe aho wamwizeye reka ndakubwira ikintu kimwe ibihe ndiko ndacamo nanje ubwanje sindiko ndabitahura ko nguye mu mazi nguye mu kantu siniyumvisha ko arida kanatsinda nawe ubwi wawe urambwiye ngo abantu babona basa neza nukuri icyo nashimira Imana nuko inyuma yo kuba tubayeho ubuzima no kubura ntabwo Imana yadutereranye ngo mbure icyo nambika abana ngo mbure icyo ndabagaburira ngo mbure babure twatundi bahora baronka bakomeje kuturonka ariko kumbure Satani ngira ngo yaronde uwundi mwami yondasa neza abona kuriye guca mu mwana wanje kandi bujyana cyane Eliane tutagiye kure twese turazi ko Satani atahano namwe atobomorera Satani kandi Bibiliya nayo iratubwira ngo umwasi w'umuntu nuwo mu nzu yiwe nuwo mu rugo rwiwe nimba ibyo bintu biriko biraba untahure ejo uzonamvugire n'ahantu hose uzoshika uze wumve ko wombera umuvugizi kuko iryo kosa urazije ko atajya nokora ni nacyo gituma nanje ubonye ubu sigaye iminsi yose nama ndi ku mavi nsoma ijambo ry'Imana nsenga kugira ngo Shetani ndamwegeze kure ndamushyire kure y'ubuzima bwacu tubeho neza ko nanje ubwi wanje hari ibintu ndaba nkumva ko agahinda kanyishe hari ibintu niyumvira cyangwa mbona nyene umva bivanye n'udukorwa nyene tumwe na tumwe burya abana bahora baregwa n'abavyeyi babiri bagasikara baregwa n'umwana umwe hari n'igihe usanga bagusuzugura wowe usigaye na cyane ko je ndi mama wabo ariko genda ahubwo ukomeze kusengera sha Eliane nk'umukozi w'Imana mugenzawe dusangiye umurimo w'Imana ntuntererane mu gihe kibi uya noneho bavuze ngo isi nisakaye ego nta bibi no gusabira canke iki mugabo ndagusavye umfata amaboko urazi ko bahuri barafasha amaboko Mose aragwana aratsinda urugamba jewe huri wanje yari Arida yari Cynthia none Arida amaze kuvamwo urumva ukuboko kwanje guca gutenebuka cyangorokera hasi kandi wibuke ko na Bibiliya bivuga ngo Mose ukuboko kwiwe kugiye hasi intambara ziwe yacaneshwa nico gituma hama bajya abagabo bahuri baguma bateruye none ubu jewe Arida aramaze kuvako ubwabo icyo nizera nuko Imana itazonterera Imana izomfasha izonsupportinga naho abantu mwese mwonta izonsupportinga icyo ndakizi neza Eliya mugabo nukuriye kunta muri kino gihe ndi mu gihe kibi kandi nawe urabibona igihe cyo kubura umugabo ubupfakazi Eliya ni bibabaza Imana izobugushire kure ariko après tout
ubuzima burabandanya kandi nzokomeza nshima Imana, nzokomeza imisi yose nitwaze kano kabanda, ndazi ko ntazokorokera hasi, Imana ntizovyemera. Mama Rita, humura, tekana, ndi kumwe nawe, ndizera neza ko jewe sinzogutererana umunsi n'umwe, uravyumva neza. Hama ikindi naco si ukuvuga ngo urya mukobwa wawe Rita naramwizeye canke naramwumviye ivyo yavuze, oya, iyo ndavyumvira sinari kuza kukubwira nk'uko, nari kuza ndagukarira, nari kuza mu yindi shusho, sinari kuza gutya. Ako naje kumurikwa kukubaza menye situation uko nimeze. Rero urampaye ukuri, reka ikintu mva no gufasha, reka dusenge kuko ndabona neza Satani yaguye ingonza mu rugo rwawe. Tuguhaguruka dusenge, tubasengere cyane kuko ntibyoroshe. Erega kandi umwana wa mugenzi wagize ikibazo, nawe ucubonerwaho ugasengera abana bawe, mbega n'ababandi ba wa wundi kugira ngo Imana ibazitirire bya bintu bitsindwe kabisa. Uko nezerewe ukibi ku bana bawe, nanje gwanje boshikirwa. Ahubwo ari gihari, reka tuje ku mavi tubasengere bose, tubasabire uruzitiro, sivyo? Kugira ngo babe amahoro, kuko babaye amahoro natwe ubwo abavyeyi babo tuzotekana. Urumva rero tekana, turi kumwe, reka dufatane amaboko dusenga Imana, kandi ndazi neza ko ibyo bigenza neza. Byose irabishoboye. Rero wumve nyene ko turi kumwe, turafatanye, ntugire ikibazo na kimwe. Arida nyagutabuka. Abe mama. Bada inyoko. Mama, nariko ndapanga ibintu muri shamba. Ahubwo iyo bafata bakagupanga kamabuye, bakagupanga kimisenyi, bakagutanguza mu ifondasi. Gene rusa. Arida nakubwiye gute? Nakubariye gute wewe? Mama, nginzi ndakora ibikorwa. Nubu nariko ndapanga ibintu muri shamba. Iyo zari mu kaetajeri ndabishaka indani. Mama nariko ndamama atako hejuru ku mabati. Ndagirane, umviriza nakubwira ikintu kimwe Arida. Nimba udashobora gusi umva kwiha insiguro y'ijambo nakubwiye. Nakubwiye ngo genda wambure ivyo wari wambaye, sivyo? Wambare impuzu z'urugamba. Mu mpuzu z'urugamba tuzaniye ikanzu wambaye. Erega nico gituma upanga mukaetajeri ugapangura, ukongera ugapanga, kuko umutwe wawe deja ntupanze. Narakubwiye ikintu kimwe, sinyeneye umwavu mu buzima bwanje. Ubundi simaze kubikubwira inshuro nyinshi. Ayo maso yawe ubu rero wowe ngiye kuzokwimukira kuri uwo muntu ndawuhotore, kuko niwe imisi yose waba uri kurambwira ibirofa, ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Ivyo upangura je sindabiranga. Daba hano hantu kumwamiza. Uraba kuno hasi. Narabikubwiye kuba uri kigugu mu mutwe. Wuzuye amayezi muri uwo mutwe wawe. Hari nico nibutse. Kubwiki kintu wacawe. Hagarara neza ngaha. Uvyo bintu narakubwiye nzobikwega, umva narakubwiye nzobikwega ndabihotore. Urazi impamvu? Ututuguru umenga n'utwi nyamanza. Misi yose uracaragiza. Ukaja kuraba mu mashukuru, ukaja kumubwira ibyo umubwira. Umubwira iki? Warakowe. Ninde wundi mwana wabonye mu buzima bwiwe ashobora gufata ubuzima bw'umuryango akabujyana hanze? Usibye wewe waronzwe, sinzi ukuntu umeze. None iyi bibiri irahana abantu bafise urunwa, abantu badashobora kugumya ibintu byabo. Umeze nk'ibyungurube rw'ibijyo gusoma. Amajambo. Uri umutima kweli? Nyoko wawe ukaja kumwandagaza ukamurenza impinga.
mbega hoho noba ndagukorera ibi bigarida uri umuntu afise ngaha hameze neza usibye ko nakubwiye ko ariho baja kororera ibikere bakororera inzoka bakororera ibikoko byose biri muri buno buzima byororerwa nk'urwo rujo rwawe muri uwo mutwe wiwawe burya uri umuntu muzima wo kubaho kagufata ibintu by'amabanga byo mu nzi wanyu ukabijyana mu gahinga nta n'isoni ufise te n'umuntu w'umukecuru nka wewe erega wowe ntukiri umwana ni hahandi gusa udakura ngo upfa aho uri urenga ururungu usinzi ukuntu rwabimbiye rupimbiriye hasi gusa ukamahina birumvikana ubwenge ntugira none wokura gute utagira ubwenge niko n'ugukura kwawe utera uja hasi umviriza rero ndakubwira ikintu kimwe ubu tuvuye muri vya bindi by'utujambo tutagira umutwe n'amaguru narakubwiye wewe uri imfura ukwiriye kumenya ko ubu n'imigambi yose mfise ni vyiza ko nayikumenyesha ubu no kuvuga tuvugana mwarabungiye kumwirukana Arida witegure aya makanzu sivyo kugira ngo ugaragaze amaguru n'ibindi sinzi ko hari umuntu azoyateka mu isombe bakayarya sivyo ubanze ubishire pembeni jewe nzokuronderera ibiguturiya ndazi ko atani byo wari wifiti nzobikuronderera nivyansaba kujya muri kombo kurondera muri biriya aye bagirisha by'ibikoropo nzogenda ndabikuronderere ndakuzanire impuzu z'inyambara gikoni apani z'inyambara bami wanyumvise uwo mutwe wiwawe nze ndabe rero uburyo uzoronka umwanya wo guteka wo kumesa wo kuvoma wakandi kazi kose ndizera neza kutazosubira kwinjira muri biriya byanyamyamyamyamyamya ikigira kandi ndabona ugomba kwigira umwamikazi sivyo nguhaye gasopo Arida nagomba ndagusaba ikintu kimwe ugerageze ubu umuntu afashe urugamba kuko urabona wewe niwe mukuru